Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa hakaba hari amakuru avuga ko hari ibihangange bishaka gutembagaza ubutegetsi. Ibyo bihangange bishaka gutembagaza ubutegetsi bikaba birongowe na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, kandi amakuru ahari akaba avuga ko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari watumye igitoro kitaboneka mu Burundi kubera ubugenzi afitanye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Bakaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi babanje kumwangisha abanyagihugu. Ariko nanone andi makuru aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ari remetanya ririko rirakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abone uburyo ki apfunga General Gervais Ndirakobuca, kuko arazi neza ko umwanya uwari wose ashobora kumutembagaza ku butegetsi. Ariko nanone ibyo bintu bikaba biriko biravugwamwo ibihangange bitandukanye. Benshi bati umucanwa uriko uraka muri CNDD-FDD, abandi bati CNDD-FDD igeze ku mfiro kubera ukuntu inyinyurana n'ihangana ririko rirabera mu bihangange bikomeye cane bigejeje igihugu ku mfiro. Benshi bati abarundi bari bakwiye kuhaguruka bakikuraho iyi ntwaro yose y'agahotoro ya CNDD-FDD imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi batari bake. Bamwe n'abandi bati ibiriko biraba birateye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wica ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tubazaniye amakuru ahambaye cane, aho tugiye kwibanda ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu ubwo ya muri gikorane cyo kwigina imyaka 4 amaze atwara igihugu c'u Burundi. Ariko tukaza no kugaruka ku makuru ahambaye cane arabana n'itembagazwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa n'ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye aremeza ko azi umutegetsi yabujije ko igitoro ciza mu Burundi yitwaje ko himirije kudeta. Ayo majambo atangaje Perezida Ndayishimiye yavugiye Nyabihanga mu gikorane c'iminsi 3 ku igenekerezo rya 20 kugeza ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu 2024. Cyari igikorane cyo kwigina imyaka 4 amaze ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye yemeza ko igitoro kitabuze kubera ubukene bw'amafaranga, ahubwo ko byavuye ku ndongozi y'u Burundi yakoze ibishoboka byose ngo ntikize, yitwaje ko ihimirije gutembagazwa ubutegetsi buhari. Perezida Ndayishimiye yemeza kandi ko hariho abategetsi bahabwa ibiturire kugira ace abakura hanyuma asigare ari wenyine mu mabanga. Indongozi yabujije igitoro kuza mu Burundi ninde? Perezida Ndayishimiye yagize ati icabitumye twarabikibonye, ntimuze muvuge ngo ni ubukene bw'abatumye, nabo amashitani yakoreyemwo babitumye. Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagire habe kudeta, akagenda akabuza abantu ngo ntimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro. Umurundi akandika ngo naho muzana ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukiriha. Ugasanga ni indongozi ibivuze. Ukabona umuntu ubwato batanguye kubuvonamwo igitoro akavuga ngo kurako ubwo bwato mu Burundi, none byarabaye. Nico gituma nsigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokore. Mugabo narababajwe no kubona indongozi ishobora kuvuga ngo igitoro ntikize i Burundi, kandi naramuhariye byose. Abategetsi barya ibiturire ntaco azobagira.
Perezida Ndayishimiye yarongeye ati hariho abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yararambiranye rero ikintu ca mbere twokora tumugire agati k'irebanga mu ruzi konyine ndazi ko hari abahawe ibiturire ngo nkunde ndabirukane bakonona ngo ndabirukane nce nsigara ndumwe ngo nce mbura uwo dukorana nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana muhinduka mudahinduka ntaho mfise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza ari co kimwe namwe. Perezida Ndayishimiye yarahemutse bikomeye cyane. Aya majambo ya Perezida Ndayishimiye yavuze afise ingaruka zikomeye cyane kandi ahonyora ibwirizwa shingiro n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi. Utubazo ni twinshi. Perezida Ndayishimiye yaramenye umutegetsi amajije abarundi mu magorwa yo kubura igitoro. Muri ico kiringo ubutunzi bw'u Burundi bwarabaye nabi cyane, imirimo myinshi irahungabana. Kirengeye ibyo byose uyo mutegetsi ari mu mugambi wa kudeta kandi Perezida Ndayishimiye arabizi none ngo yaramubahariye. Ubwo bubasha bwo kuharira ibyaha by'agacamutwe nk'ibyo Perezida Ndayishimiye yabukuye he? Ubundi umukuru w'igihugu atanga ikigongwe ku bantu bamaze gucibwa imanza ku rugero ntabanduka. None yahisemwo kudakurikirana umuntu yishe igihugu yongera amugumiza mu mabanga. Perezida Ndayishimiye arazi abategetsi bahawe ubuturire kandi barabirya. Ariko yahisemwo ko badakurikiranwa kandi yemeza ko bazoguma mu mabanga kugira ntasigare wenyine. Hano utubazo ni twinshi. Yoba atinya gusigara ararya ibiturire wenyine mu gihe abandi bose babirya bazoba bahanywe. Hoba hariho umuntu arya igiturire arondera guhanwa koko? Ni ukuvuga ko ari abantu basabira gufungwa no kunyagwa ibyabo. Ndayishimiye agashima kubagumana. Abo bantu badashobora gusubirizwa ni bande? Perezida Ndayishimiye yarahambye ubutungane. Aya majambo yerekana ko hariho inkozi z'ikibi zikingiwe n'umukuru w'igihugu. Amategeko aratomora ingene ibyaha byo kurya ibiturire bihanwa ariko umukuru w'igihugu yaranse ko amategeko akora. Ni ukuvuga ko mu Burundi basomambiki b'umukuru w'igihugu badakorwako. Twese twari tubizi ko perezida akingiye abasuma. Hano twabaye kubyemanga ku mugaragaro. Iyaba Uburundi bufise inzego zikora aya majambo yohumiye Perezida Ndayishimiye. Aya niyo by'ukuri yomukuye ku butegetsi. Mu mateka y'u Burundi nta mukuru w'igihugu n'umwe yari bwigere yubahuka kuvuga ku mugaragaro ko agiye gukingira abarya ibiturire kandi akagaragaza ko ashigikiye cyane abagumije abarundi mu kaga barimwo uno munsi ko kubura ibyankenerwa hafi ya byose mu gihugu c'u Burundi. Ninde ashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye akoresheje igitoro? Amajambo Perezida Ndayishimiye ariko arakoresha mu guhimbaza imyaka 4 amaze ku butegetsi arateye ubwoba. Mu ijambo ashikirije kwa 18/6/2024 Perezida Ndayishimiye yarashimitse ko hari abantu bashaka kuzana imigumuko mu gihugu bitwaje ubukene bw'igitoro. Naho yaca avuga ko abarundi ari intashima. Mu gikorane cari kimaze iminsi Nyabihanga aya majambo y'imigumuko itegurwa yaragarutseko. Kadundura yabonetse mu mpera y'igikorane kw'igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu 2024 aho Ndayishimiye atangaza ko hari indongozi yatumye igitoro kibura mu Burundi maze irabuza rwose ko hari abazana igitoro mu Burundi. Uwo mutegetsi yoba yitwayije ko himirije kudeta mu Burundi, ahandi naho yerekana ko atamafaranga yo kuriha igitoro azoboneka. Uyu mutegetsi Ndayishimiye agira ateko amagorwa yose y'igihugu yoba arinde. Yoba ari Reveriyano Ndikuriyo. Kuva Reveriyano Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwaha k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi yagize inyifato n'imvugo zisa no gupinga Perezida Ndayishimiye kugeza aho atangura urukurukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo kuhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD atarahera za ikiringo. Ndikuriyo afatwa nk'uri ku isonga ry'abitwa ko bagendera mu iragi rya Petero Nkurunziza. Kuva mu mpera z'umwaka uheze Reveriyano Ndikuriyo yarahinduye inyifato asigara aboneka nk'uwahebye gupinga umukuru w'igihugu. None yoba ari we yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza. Amasoko yacu avuga ko byogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro kitumwa ko na leta.
nta bubasha umukuru w'umugambwe afise mu bijanye n'amasezerano leta igiranira n'abazana ibidandazwa mu gihugu. Yoba ari Generali Prime Niyongabo. Kuva mu ntango zo mu mwaka wa 2023 ni kenshi byavuzwe ko Generali Prime Niyongabo ashobora kubogozwa mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi. N'amazina y'umusubiriza wa Generali Niyongabo yaravuzwe. Amasoko yacu yaremeje ko hariho abasirikare bakuru bahoze muri CNDD-FDD basabye Perezida Ndayishimiye gukura Generali Niyongabo kandi akabikora hakiri kare. Ayo masoko aravuga ko n'umukuru w'iperereza yoba yaratanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya Generali Prime Niyongabo. Rimwe mu masoko avugana na Prime Niyongabo ryaratubwiye ko Generali Niyongabo yagezaho aremerwa akiyumvira gusaba umukuru w'igihugu ko yomuhindurira amabanga. None Generali Prime Niyongabo yoba ari we ageze aho yiyumvira kudeta akandikira abazana igitoro ko bobireka. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yatubwiye ko aritari Generali Niyongabo yakoze ico kintu. Amasoko yacu yose avuga ko intambara yo muri Kongo yatumye Ndayishimiye na Niyongabo basubira kwegerana cyane. Muri kino gihe Evariste Ndayishimiye arizigiye ko Prime Niyongabo yomukingira abogerageza kumutembagaza ku butegetsi. Yoba ari Gervais Ndirakobuca. Umuntu avuga ko afitaniye imigendanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere. Ku kibazo cyo kumenya nimba we yashobora kubuza ko igitoro cyiza, amasoko yacu avuga ko nk'umukuru wa leta iba igenewe ibyo bitoro ko Ndirakobuca yoshobora kubuza ko igitoro cyiza. Ikigoye kwemera nuko yokubahuka kubikora ku mugaragaro akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose yibaza ko Ndirakobuca atokubahuka kwikwegera gutyo. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yatubwiye ko umukuru w'igihugu yikeka rwose ko Gervais Ndirakobuca hari imigambi mibi arimwo. Yoba anamukeka ko hari amanama akora mu kinyegero bugorobye akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri community imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hari abandi bategetsi bo hejuru cyane bakekwa ko nabo nyine biyorobeka bagakora ibyo bintu, nabo nyine bakagenda nijoro. Ntidushimye kuvuga amazina yabo. Ubwo siremetanya rirondera Gervais Ndirakobuca. Kuva umushikiranganji wa mbere avugiye mu nama nshingamateka ko atanyisho afise ku kibazo c'igitoro, abegereye Perezida Ndayishimiye barashavuye cyane. Mu nkuru iheruka twarababwiye ko n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mu iperereza mu gihe yari guhirahira agatangaza ko atanze imihoho. Birashoboka ko ubu naho abo mu ruhande rwa Perezida Ndayishimiye boba bagira bate kuri Ndirakobuca ibijanye n'iby'ibura ry'igitoro. Imvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje inyabihanga isa n'iyidahuye n'ukuri. Mu ndwi iheze ni mu nama nshingamateka umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yarerekanye neza ko Burundi bufise ingorane ikomeye yo kuronka amafaranga mvamakungu yo kurangura igitoro. Ni ijambo Perezida Ndayishimiye nyine yashikirije abarundi kwa 18 z'ukwa 6/2024 yarerekanye ko ingorane y'igitoro iva ku ibura ry'amafaranga mvamakungu kubera abarundi bashora ibintu bike hanze. Mu gikorane nyiri c'inyabihanga Perezida Ndayishimiye yarerekanye ingene abarundi basigaye bagura imiduga myinshi, amapikipiki n'amamashini yo kukwega amazi no kwasa amatara bigatuma hanyobwa igitoro cyinshi. Ntawuzi ingene mu mpera y'igikorane Perezida Ndayishimiye yadukanye iby'umutegetsi yabujije ko igitoro cyiza mu Burundi kubera umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uhari. Aha umuntu asigara yibaza nimba Evariste Ndayishimiye yarahishuriwe ari mu gikorane acataha amenye ibyo yari yagiyeyo atazi. Ikindi umuntu yokwibaza ibyo abategetsi bose bari bamaze igihe bisigura coba cari ikinyoma. Ikindi kigoye gutahura ni ingene umutegetsi yagirizwa ibyo bintu biteye ubwoba gutyo yoba yarababariwe. None Generali Bunyoni we yoca aba apfungiwe iki? Abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bazoba bapfunzwe kubera iki mu gihe hari umutegetsi ahambaye afise umugambi nk'uyu nyine akagira ko akica ubutunzi bwose bw'igihugu ariko we ntahagarikwe? Perezida Ndayishimiye arakwiye gutomora neza ibyo ariko aravuga bijanye n'abategura kugumura abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yabujije ko igitoro cyiza mu ntumbero yo kudeta.
hari imvugo y'ibifyoti yakoreshejwe i Nyabihanga n'umupasitoro yabonetse ko yatanze ubutumwa bwaba bwari bwateguriwe ahantu. Iyo mvugo yibukije igihe Pasitoro Mbayahaga yavuga igifyoti mu bihe by'ukurwa rya General Bunyoni. Ntaco bimaze kurinda kwambikana ibara mu bategetsi bo hejuru kuko umukuru w'igihugu asanzwe afise ububasha bwo guhindura leta aho abishakiye hose. Iki gipfungu no gutegana imyereka mu bategetsi nibihere. Abarundi bakeneye imyishu ku bibazo bihanze, ntibakeneye ibitito n'amaremetanya akorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bake bakaba banibajije ku byagiye bihabwa umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ntihagire uzosubira kubeshera abanyamwaro ngo ntibatanga. Iminsi 3 imbere y'uko igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye gitangura, abategetsi n'abadandaza bavuga muri iyo ntara bari bamaze guterera amafaranga arenga miliyoni 102,616 by'amafaranga y'amarundi. Hoba hariho iyindi ntara imaze gutanga ingabire zingana gutyo ku mukuru w'igihugu? Iki ni ikibazo abatari bake bibaza. Gusa amakuru ari kudushikira no mugoroba aravuga ko umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu kuko hariko harongerezwa umutekano ku buryo bukomeye cane, kandi amakuru akavuga ko n'urugo rwa Gervais Ndirakobuca ruriho abasoda batari bakeya. Benshi bakavuga ko Ndayishimiye na Ndirakobuca bacunganye ku rugero rukomeye cane, aho uza kwitanga uwundi aza kumushira hasi. Turagumya kubitohoza nituza kumenya bishasha turabibashikiriza duciye kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.